uyu munsi nifuje ko tworabira hamwe ijambo ryakoreshwa hambere risa n'irikoresha no munsi abantu benshi barumva ngo gururuka nzu abandi bagakoresha naryo mengo ratangaye nayuzi ni intuze ni inzoga batanga abantu neje gusaka negative abatari bake rero hari ibintu uyu munsi bihari bibaza ngo hambere n'ivyabaho turazi ko ubuntu aribwo bwamye buranga abarundi bamye barangwa no gufashanya abarundi bamye barangwa no gukora ibintu bikarangira no kuraba ko umwe muri bo hatogira ikibazo rero ngo umuntu yimukira ahantu nkuko kwimukira ahantu rero twarabisiguye ivyo gufata itongo hama hakabaho gukura ubwatsi ariko rero ngo yageze kubaka bavuga ko hambere rero umuntu iyo yashaka kubaka yatumira ababanyi ngo bazoze kumufasha nkuko rero kubatumira yifashishwa rero abahamagazi kugira ngo ubutumwa bushike kure abazari benshi maze mu kuza ari benshi rero bazogende kumbura inzu iremvye canke irangi sango rero ryagera barubaka kugira ngo aronka haki kumusaya kuko barazirikana ko umuntu adasahaba adafise harara ashobora kuba intambamye ku kibano ashobora guhura n'ivyago kumbura ikoko bikamugirira nabi ashobora nawe kumbure kutagira amagara meza ikaba intambamye kuri bo canke ashobora kubagirira nabi nawe kuko utagira haba bujyana n'icaba yibanga ngo yara rero isango abo bantu bakaza yaba yarateguye ihumbi ko muri abantu bakavuga bati turagiye kwitavye isango kwa naka tugiye kumufasha kubaka nkuko yabidusavye isango rero rigeze barashika bakubaka hama rero iyo bahejeje kubaka yaraheze rero ngo agaha abashinga ntahe impange y'imyuhiro ibiri hama rero n'abakungu nabo rero ngo baha impange y'imyuhiro nabo nyene ibiri ku bantu rero b'umwami canke umutware n'abahamagazi nabo nyene barahabwa rero intanga imwe yamara abakenyezi bo rero ngo bagahabwa impange n'intango y'inzoga ivyo rero yabigira kugira ashimira abantu baje kumufasha kubaka iyo nzu uyu munsi waruhejeje kubivuga iyo umuntu afashe akanya akavuga ati uyu munsi naho yo bari inzu ari inzu bateguye kubaka irika abahinga mu vy'ubwubatsi batandukanye hariho igikorwa gikomeye iyo bariko barasakara kuko ugusakara igikorwa bafatira umwanya bagategura vyose iyo bahejeje gusakara rero bakavuga bati uno munsi igikorwa cyo gusakara kirabaye nta zuba rishobora kwaka muri ino nzu nta mvura ishobora kunyagira ivyo twubatse vyose niho baheza bakanywa inzoga bitwa ngo nugururuka nzu iyo rero bayinywa uno munsi muri bino bihe turimwo kugira berekane ko abari buriye ku nzu bururutse aramahoro bahejeje kugira gusakara nkuko bari bavyifuje ariko rero aho hambere hoho turazi ko iyo umuntu bamutumiye uri nzumva abantu batumiye kubaka bobo nta ntebe zari zihari muvuge ko kumbure bicaye ku ntebe izo nzoga zose iyo myuhiro bahabo bantu baje kumufasha kubaka izo nzoga zose zatangwa iyo abantu baje kubaka baje kubaka bo bazitwa rero insasura kirago rero ni inzoga zahabwa abantu baje gufasha umuntu yimutse cyangwa umuntu yubatse inzu shasha kugira ashobore kuronka ahaki kumusaya uyu munsi rero nifuje ko turabira hamwe izo sasura kirago Kazoza FM, be your own boss.